Kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, icegera ciwe ca mbere n'abandi bakenguzamateka, yarifadikanije n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, n'abandi banyecubahiro bakuru ba kino gihugu, nk'icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, abashingamateka, abagize leta, abaserukira inzego z'umutekano no kwivuna abansi, hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, mu birori vyo kwibuka imyaka 28 irangiye incungu ya demokrasi Nyenicubahiro Melchior Ndadaye agandaguwe. Ivyo birori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyuguruwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri Katedrale Regina Mundi. Mu nyigisho ziwe Musenyeri Anatole Rugerinyange yari yaserukiye Musenyeri mukuru yari yafatiriwe n'ayandi mabanga, yashimikiye ku gutsimbataza amahoro no kwibuka iragi rya Perezida Melchior Ndadaye, yararaje ishinga nuko abarundi bose bobaho mu mahoro, mu bumwe agateka kabo kubahirijwe. Ivyo birori vyabandanije ku ntatemwa ya Melchior Ndadaye n'izindi ncungu za demokrasi mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyacubahiro batandukanye bari bagiye gushira ingori z'amashurwe kuri izo ntatemwa. Hakaba hatanguye umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, hakurikira abandi banyacubahiro harimwo abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira umuryango wa Perezida Melchior Ndadaye n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Mu gusozera ivyo birori, abari aho barumvirije ijambo Perezida Melchior Ndadaye yashikirije, igihe umugambwe wiwe wari watsinze amatora kw'igenekerezo rya mbere ruheshi mu mwaka w'1993.